Kuvaho Iran itereye urufywayu rwibisasu kumwansi wabo Israël bikonona ibitari bike hagati mu gihugu ca Israël. Ministre wambere wa Israël bwna netanyahu yarahiye ko vuba bazobasubiriza munkoko. Isi yose yari yiteze ukuntu Israël izokwihora n'igihe izokwihora. N'igihugu ca Iran cari kimaze imisi kiri magabo gikaza ubwirinzi kugira batazovaho bagica mu ryahumye. None iri joro riheze Israël yamije ibisasu kuri Iran cane cane aho hose hari ibikorwa vya gisirikare. Leta y'ubuperese ikavuga ko vyinshi babisamiye mu kirere. Ese Israël yateye ibisasu bingahe? Ese bageze ku ntumbero yabo? Oba hari vyononekaye mu gihugu hagati? Ese Tehran yavuze iki? Menya vyinshi kuri kino gitero cajegeje ubuperese. Jewe ndi Seti, iyi kabado mega mind. Muhawe ikaze. Mu masaha yo mu gitondo, mu gicugu c'ijoro, Israël yamije ibisasu rutura ku birindiro vy'igisoda hagati muri Iran. Mu kwihorera za misile, iyi leta ya Kiyisilamu yamije kuri Israël mu ntango zo ku kwezi turimo. Imituragaro yumvikanye mu mugwa mukuru Tehran, naho Iran yavuze ko nta kintu kiboneka vyononye. Iki gitero kiratuma babansi ibihe vyose bateza intambara mu karere kose k'ikigobe c'Abarabu, aho iyindi mihari nka Hamas na Hezbollah isanzwe iri mu ntambara na Israël. Uyu wa gatandatu uraba umunsi wa mbere Israël iteye Iran ku mugaragaro. Iki gihugu nticari bwigere giterwa n'ikindi gihugu vyeruye kuva mu 1980 mu ntambara y'abahuza na Iraq. Iki gitero ca Israël camaze amasaha atari make igihera bukeye izuba rirashe Tehran. Aha Israël yavuze ko yatumbereje aho Iran ikorera ibisasu rutura, missile manufacturing facilities. Ibi bikaba vyifashishwa mu gutera Israël. Bavuze kandi ko batumbereje ikigo Iran ikoreramo za misile zitegwa hejuru zivuye hasi, surface to air missiles, n'ibindi birindiro bigenzura ikirere. Igihugu ca Israël ntabwo kiratanga icegeranyo c'ivyo coba cononye. Mwibuke ko ahakorerwa ibisasu kirimbuzi, nuclear facilities, n'aharinganirizwa peterole, vyari vyavuzwe ko ariho hambere bazotumbereza bihora igitero c'itariki imwe zo ku kwezi. Gusa ubutegetsi bwa Biden bwemeranije na Israël ko batokwirahira ngo batere ibi bigo, ko vyoca noneho bisongera isibe mu karere. Ubu butegetsi bwa Iran nabo bari kumwe mu karere, abo bita ba proxies, bagumye batera udutero shuma kuri Israël kuva ku itariki 7 z'uku. Hari n'ibitero vyava ku butaka muri Iran. Umuvugizi w'igisoda ca Israël, bwana hagati, yavuze mu gitondo c'uyu wa gatandatu ati: "Co kimwe n'ibindi bihugu, Israël ifise uburenganzira bwo kwigwanako no kurinda ubusugire bw'igihugu cacu." Leta zunze ubumwe za Amerika zagabishije Iran kwitokwirahira ngo yihore kw'iki gitero, ngo kino gitero kibi ca nyuma bishuranye vyaheze. Igisirikare ca Israël cavuze kandi ko mu burengero bw'iki gihugu humvikanye imituragaro, gusa ko yakomotse mu majepfo ya Liban, kandi ko ku ruhande rwa Israël ari amarembe. Ikimenyesha makuru ca leta ya Iran cemeje ko imituragaro n'urufywayu rw'ibisasu rwumvikanye Tehran, gusa ko rwari urusaku rwa defense z'ikirere zari ku kazi zirinda umuji. Gusuretse kubivuga gato, iteleviziyo y'igihugu ca Iran yamaze amasaha ntaco ivyerekana ko, uretse kwerekana ikamyo zipakira imboga z'ivyatsi kw'isoko Tehran, mu kwerekana ko kino gitero ntaco kivuze, ko bakigaye. Umwene gihugu wa Tehran atashimye kwidondora yabwiye ikimenyesha makuru c'abanyamerika The Associated Press canke AP ko niburiburi imituragaro 7 yumvikanye mu gitero ca mbere, hakurikira ibindi vyinshi bijegeze imicungararo ya Tehran. Uko ibisasu vyaturika, abantu bari Tehran babona ivyagaragara nk'ibishirira vy'umuriro bimurika ikirere.
hari video imwe yerekanye igisa na missile irungi kwiva hasi. Vuba Iran yahise yihuta kugara ikirere cyose ca Iran. Kandi ku makuru akurikira ingendo z'indege yemejwe na AP News Agency, nta ndege nimwe yaboneka mu kirere ca Iran, Iraq, Syria na Liban. Kuba Iran yakengeye kino gitero ni ikintu ciza cyane, cotuma baronka icitwazo cyo kutihora, kandi bivyoca vyonona uko ibintu vyifashe ubu. Umuvugizi w'igisoda ca Israel Bwana Hagati arongera ati, igisoda ca Israel cahejeje igikorwa cacu. Nimba agatsiko gatwara Iran gashaka kubandanyiza imvururu, nta kibazo, twebwe turiteguye, tuzobishura. White House yavuze ko igitero ca Israel gica giheza ibi bitero bitagira iherezo hagati y'aba bansi. Banagabisha Tehran ko baramutse bishuye ko bazokwibonerako. Umwe mu bakuru ba White House yavuze ko ubutegetsi bwa Biden ko bwizeye ko iki gitero gica cugariza imvururu, kandi ko President Biden ahakanye ko hari akaboko Amerika yashizemwo muri kino gitero. President Biden n'icegera ciwe Kamala Harris bose bagumye babwirwa uko ibintu vyifashe, kandi turazi ko Israel ntaco yokora itabagishije inama. Uyu wa gatandatu uheze, umukuru w'igisoda ca Amerika US Defense Secretary Lord Austin yavuganye n'utwara igisoda ca Israel Yoav Gallant, aba bemeranije aho botera muri Iran. Ikigo c'igisoda ca Amerika The Pentagon cemeje ko ari uburenganzira bwa Amerika gutabara abafasha babo mu kwikingira, naho Washington idashaka ko ibintu bimera nabi gusumba. Aha bongeye koko kino gitero cari ntabanduka, cagutse, kandi ko cari ku ntumbero. Kuva mwihinduka revolution iryo mu 1979 muri Iran, Israel na Iran bankana runuka. Israel ifata Iran nk'ivyago, akaga bagwishije mu karere. Aha berekana ukuntu abategetsi bose ba Iran bama basavye ugusenyuka kwa Israel, ugufasha imihari igwanya Israel n'umugambi wo gukora ibisasu uruhonyanganda. Mu ntambara y'igitutu yamaze imyaka, Israel yagirijwe kwica abahinga b'ibisasu uruhonyanganda babiri ba Iran, kandi bigo vyiringaniza ry'ibi bisasu vyarinjiriwe, bimwe birasambugwa, bikogwa mu buryo bw'ibanga cane, kandi bakabiremeka kuri Israel. Ese hagiye gukurikira iki? Ese koko Iran izorucirira umire? Ese izi mvururu zizohera gute? Reka tubihanga amaso. Kanda aho hasi handitse subscribe, n'umusada munini cyane ubukoze, kandi ucuba mu bambere kubona bene ibi biganiro. Jewe ndi Seti, nuko bisanzwe iyi kaba the Mega Mind. Naho ubutaha, stay blessed, keep well, ciao.